tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Icya kabiri, umwanya wo. Ibijyanye ibijyanye no gushitswa kw'amasezerano Imana yakubwiye, hari ikintu gikomeye cyane. Icya mbere ni ikibanza, icya kabiri ni umwanya mwiza. Umwanya wo, umwanya wo. Buri Imana ibintu byose birabishe biriko bikorwa mu mwanya atari wo. Ibintu byose urabona ibintu byari by'agaciro bikore mu mwanya utari we bica bibiha. Nicyo bita kontreta. N'abaririmbyi ahagaze ngaka bari muri imvye ariko aracaganya, bariko baririmba Sirowe nawe ariko agira gutya. Bica bibiha kubona gutamba vyari vyiza, ngaki ariko agira ibintu bitajanye n'umwanya. Ibintu byose bikozwe mu mwanya atari wo bica bitakaza agaciro kavyo. Ni kimwe ku ufisi ingabire, ni kimwe kumenya ikibanza uyexersamo, ngani kindi kumenya umwanya ndexersa mu mwanya uyuhe. Hamuntu gusaba nyati fisa amafaranga ndarosa ikibanza ibindi cyankora nucyo ukora. Urashobora gusenga ibiro bimenya abantu bari deep n'Imana, bari mu bucuti bwimbitse n'Imana. Urashobora gusenga Imana kubwira ati rindira ukwezi kumwe, hama uko kwezi kubwiye rindira akaca abaskandari muri iyo business muge kaciba wewe utarasha mu mutaye wawe. Karabashatalaba, haleluya. Vuga ati umwanya mwiza, umwanya mwiza, umwanya mwiza, umwanya mwiza, umwanya mwiza. Umunsi umwe Yesu avuga amajambo akomeye cyane ati iwanyu, avuga ati si umwanya w'ivyimbugwa, atariko jewe ndavye gutya imirimo ireze. Ibaze abandi bose bavuga ati si umwanya w'ivyimbugwa, mbwa Yesu aravye avuga ati imirimo ireze, ahubwo genda mwimbure. Amen. Vyumvikana ngo burya isaha y'Imana cyangwa umwanya w'Imana nuregereye ku mwanya w'abantu. Urashobora gutandukana gose n'ivyo wowe wibaza n'ivyo abantu bariko baribaza. Ibaze bose bariko bavuga ati si umwanya w'ivyimbugwa, mbwa Yesu aravye gutya ati ati ahubwo egiranya imifuko tugende kwimbura. Praise God. Yesu akavuga kujyanye no kwimbura imishaha, naho ndabizaye muri context. Amen. Alors, nshuti yanje, womenya gute igihe cy'Imana? Ndaza kubwira ingene bakimenya igihe cy'Imana. Kuko umisinzi igihe cy'Imana naho muri mu kibanza cyo uratakara. Hari ibintu bitatu bidashobora gutandukana. Icya mbere ni kibanza cyo, icya kabiri ni umwanya wo. Umwanya wo. Eske birakwiye ko sinyi kontra muri uno mwanya? Eske birakwiye ko mvuga muri uno mwanya? Eske birakwiye ko niyangaje muri iki kintu muri uno mwanya? Eske ni umwanya mwiza? Ni umwanya wo. Ibintu no bikora hano no haca, inzira zose zishika sizi wawe. Amen. Nibazicamo n'igihe cyose, eske no haca muri uno mwanya? Amen. Umwanya mwiza, twese dufata umwanya mwiza. Umwanya mwiza uzokugira neza. Umwanya mwiza n'amatake n'amakomba azohinduka yagusubiza imbere, azohinduka yanaguteza imbere. Uri mu mwanya wawe, no kibanza cyawe. Bembo umuntu yogerageza n'ingufu ziwe n'Imana. Umuntu ahagaze mu kibanza ciwe mu mwanya wo, ntushobora kumubloka. Impossible. Impossible. Umuntu ari mu mwanya wo n'ikibanza cyo, ntushobora kumubloka. Niyigubwira ko ageze gukora ibintu kanaka.
kuba watoye sike n'umwanya ni iki kibanza nkwiye kubikorera kubera umwanya wanje. Haleluya. Gira mugenza utuntu tubiri tumaze kwiga. Akambere, aka kabiri. Bibiri ivuga ngo igihe kiragera Hana asamira. Bibiri tugira ngo uko umwaka utashe yaraduga ku musozi agasenga mbega Imana yarivuze amatwi ego agasohoka atana kimarose agasohoka akamanuka peni nagakubita ikindi gihe kagera akaduga. Biva ngo igihe kiragera atakalabaye twese vuga ati igihe kiragera. Mbona Imana igihe kirashobora kugera hejuru y'ubuntu kanaka. Umwanya mwiza amasengesho yawe niyatakaye ashobora kuba arindiye umwanya mwiza gusa. Amapromese yawe niyaheze arindiye umwanya mwiza brother. Profesi niyatakaye irindiye umwanya mwiza. Kijyanye n'umwanya mwiza wa Imana. Haleluya. Akandi kanyuma ngombe kisimbataza kubera umwanya wanje. Umuntu w'ikimazi. Akambere ikibanza cyiza. Ibintu bigufasha gusohora amasezerano yawe. Icyambere ikibanza cyiza. Icya kabiri, icya gatatu umuntu mwiza cyangwa umuntu w'ikimazi. Ibintu bitatu ubitakaje ntushobora gushitsa iby'Imana kwari. Icyambere, icya kabiri, icya gatatu. Andaza gushinga intahe. Antreta ndabatumiye kumviza intahe yanje dimanche. Mwese. Yaki umuntu azosiba dimanche zoshinga intahe. Dimanche zosinga intahe dimanche nga. Twese tuvuga ati umuntu w'ikimazi cyangwa umuntu mwiza. Bari Imana. Ama promesse y'Imana n'abantu bafite ifunguruzo zayo. Ibintu byinshi Imana yakuvuze ko hari abantu Imana yabika igifunguruzo zavyo. Bamwe bashobora kuba bakijijwe, abandi bashobora kuba badakijijwe. Mugabo hari abantu bafite ifunguruzo. Akaroro keza ngano nka muri Bibiliya ntushobora kuvuga ibi bintu ngo ndakibagire. N'umuntu yitwa Jean Baptiste hamwe na Yesu. Mwese murazi Jean Baptiste yaje igihe kitari gito imbere y'uko Yesu aza. Ashize isi atangura kuvuga ubutumwa bwiza. Birivuga ngo atangura no guforma abadisiple agira abigishwa benshi nyuma yiwe. Araba celebre ibintu bidasanzwe biraba. Jean Baptiste aramamara ahantu hose. Mugabo Yesu ntiyari bwaze. Mu nyuma Yesu araza. Hama Yesu aje mwumvirize umuntu mwiza abantu Imana. Umuntu mwiza arazi hore yiwe ku buzima bwawe. Mvuze umuntu w'ikimazi n'uyuwe n'umuntu yayishuriwe igikorwa ciwe ku buzima bwawe. Mwanyumvise. Mvuze umuntu w'ikimazi n'umuntu yawe igikorwa ku buzima bwawe kandi akizi. Azati jewe nga narawe igikorwa kuri uyu muntu naho mwovyikawusha. Nimba ari kugusengera, nimba ari kugufata ukuboko, nimba ari kukuvyura, nimba ari kugira iki, hari abantu bahawe igikorwa n'Imana ku buzima bwawe kandi bariko barabikora bumva bariko barashitse umuhamagaro wabo. Hari abantu Imana yasigiye kugirira neza wewe. Mvuze abantu beza, mvuze umuntu mwiza, mbwa simvuze umuntu afite agasura keza, simvuze umuntu agutwengera, mvuze umuntu afite umutwaro wawe, mvuze umuntu yadekuvye ikintu kiri muri wewe ariko aragipromotinga. Jean Baptiste bona Imana iyaza kuba umuntu wo muri iyi generation ndabizi ibintu byari kuba ntiyari go ikaze Yesu. Yesu yaje kumutwara amasikse. Jean Baptiste yamaze kuba celebre ahantu hose azwi. Igihe yabona Yesu aserutse yaciye amenya ati ngaha ndazi uwo ndiwe nicyo natumwe kuri uyu mugabo. Aca arahaguruka avuga ati hey akazi kanje karaheze. Icyari kinzanye icyo niko ndakora kirashitse. Ngujya
akwiye gukuzwa nanjye nkaba muto. Atuga ni wa wundi navuga kwa zoza yari kuza imbere yanjye mugabo igihe ciwe ni cyari bwagere. Ubu rero igihe ciwe kirageze arasokorotse acavuga ati ko igihe ciwe kigeze cyanje kiraheze ngurya murabe mukurikire. Abigishwa wa mbere Yesu yarose bavuye kuri Jean Baptiste. Yaza ko umuntu afise jalousie, yaza ko umuntu afise orgueil, yaza ko umuntu ashaka icyubahiro cyose ko kimukoranirako. Urazi ibintu byari kuba yaje atangura guponda Yesu ati kajya kagabo honyene nituzi na se wiwe. Ati twe tubonye ati umurosho gusanga ni daimon. Umuntu avuka atamugabo n'umugore babonanye wumva wari umuntu. Ibaze ko ari kubura ibintu areka Yesu. Mugaramenya ati burya jemiso yanje ukushikwa hejuru kwanje nukumanika uno mugabo. Acara tangura kuvuga shizamanga ati umwe navuga ko azoza ngo warashitse, umwe reko ndategura inzira ngo ugeraje. Nabantu bazi misiyo yabo. Oh satakarabaya. Ndagusengera ngo Imana iguha abantu nk'abo mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Imana iguha abantu nk'abo mu izina rya Yesu. Ndabashingira intahe. Imodoka ya mbere natunze nayihawe n'umuntu nk'uwo. Mbona arampamagaye ngo akira kontake. Ibyo wewe bisigura gute? Ibyo wewe bisigura gute? Wavuga ngo ntaza amafaranga icyo ari cyo. Wavuga ngo yarafise menshi kuko yataraki yakeneye. Uhuye n'umuntu nk'uwo uhuye n'umugisha. Ndabivuga n'ibindi. Kumenga ni muri leta. Saro y'umunzi wanje nayirose kubw'abantu nk'abo. Nayirose kubw'abantu nk'abo. Nibereye mu gisagara cya Bubanza umuntu mwarantelefona ati hariho sari kirigenza hano hantu. Kandi ni saro nziza cyane kandi ku mafaranga makeya. Cyo gese nifise na menshi. Imana yizi ko nakeneye amasaro ya menshi. Hizi ko nkeneye vyinshi byiza mugabo atamenshi vise. Ubimenya gute ibintu nk'ivyo? Bisaba abantu baryoherwa n'iterambere ryawe. Bisaba abantu uteye imbere bumva bateye imbere. Kabuda bisaba abantu ndagusenge mu izina rya Yesu. Imana iguha abantu bikimazi nk'aba mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Igabo ni nk'aba Yonatani se wiwe yumva ingene yo kwica Dawidi akaba muri yo nama akavyumviriza akaja yengera baryamye akaja yirukanga iyo Dawidi ari akaja kugira turazi papa yaragiye inama yo kukwica. Ibaze kugwanya so abantu bari capable no kugwanya base. Igisigare cha Sauli cyagenda kuraba Dawidi yari bagasanga si hari. Bati none ko twari twabyize neza ari ngaha habaye iki? Ati nta muntu ari ngaha yoba ya dekonye. Yonatani akihorera ati ngira ujya n'umusabyi w'Imana ngira yabimenye. Ntabwo yari yabimenye par révélation no, yabimenye biciye ku bantu bikimazi. Hari umuntu ubabara akababara, hari umuntu usonza agasonza, hari umuntu urira akarira. Ntavyigirisha yumva ari umuhamagaro, ntavyigirisha yumva ari umuhamagaro. Alors utakaje ikibanza cyo uratakaje amasezerano y'Imana. Utakaje umwanya wo uratakaza amasezerano y'Imana. Ushije umuntu we hoho biri terrible. Abantu nkabo no gufatwa nk'amata y'abashitsi. Niko bakivuga. No gufatwa neza gose. Kubera iki? Bafite umuhamagaro wo gupushinga imbere.
kandi rero kiryoshe Imana yaremeye umuntu wese abantu nk'abo ku nzira yiwe. Reka mbere ndabitware hirya cyane. Wari uzi ko nawe umeze uko ku muntu kanaka? Hagati y'amasezerano yawe, hagati y'amasezerano Imana yaguhaye na wewe hariho umuntu no kwita umupasere. Amasezerano y'Imana acako kugira gushikire. Ushobora kuba umupasere rero na wewe ngana. Akare ndahashitse ndaze ko amamena cyaka abanuka muganda bivuga. Biraryoshe kumuvuga ati hagati ya jewe n'Imana hariho umuntu Imana ishishaka ivyo yangeneye. Ngeze kuvuga ko hagati y'umuntu kanaka n'Imana hariho wewe ndakeneye na amen. Reka ndabwira ibanga abantu Imana. Biva ngo uvomerera abandi nawe azovomererwa. Uraje bisigura de gutangwe kugira ikimazi abantu kanaka. Imana ikikoza abandi bantu kugira ikimazi mu buzima bwawe. De gutangwe kubera umugisha abantu kanaka. Imana ikikoza abandi bantu bakubera umugisha ku nzira yawe. Ico gituma ukuboko gusunika abantu imbere kutazokwigira gusubizwa inyuma. Nico gituma ukuboko kuduza abandi kutazokwigira kumanurwa. Nico gituma ukuboko gutanga kutazokwigira guhagarika kwakira. Amen. Mbere uburyo bwiza bwo kwaktiva abantu nk'aba wewe nugucika umupasere mwiza w'ivy'Imana irungitse ihereza abantu kanaka. Biraryoshe kwakira ivy'Imana irungitse ibicishije ku mugenzi wawe. Mugabo vyama bigora ko twebwe ducika abapasere dutanga ivyo bintu. Uzora abantu Imana no muri volleyball canke no muri football birabaho. Umupasere ntazokwigira komerwa amashi menshi nko muri volleyball. We bayihagariye ngaha aho bita muri trua. Eraba habare abantu ngaho bagomba gusumacha bagomba gutera nibo bakomerwa amashi. Mugabo bahabwa ipasi n'umuntu ari ngaha akabaterekera neza gutya pa akabaro wawundi akaca yitaza twa abantu bose ngo yo. Mugabo umupasere niwe yari mwiza iya pasa nabi. Urabizi uvuze umupasere ushaka ubuze gutera sumatch imeze gute ntuzokwinjiza. Nuko ndi kuvuga ibya volleyball ntazi ko ngahara abavolleyeri. Praise God. Urabona no muri football hari abantu binjiza. Mugabo binjiza nibo bama bavuzwe ko abantu bakomeye. Baravuga abameyeri b'ibitsindo byinshi. Muga ntibigera bavuga abapaseri b'abameyeri. Muga nibo babagize bakuru. Udafise umuntu agupasira neza ntuzoshika kure. Abantu barakomeye. Muri company Imana irangika abo bantu. Muri business Imana irangika, muri famille Imana irangika abo bantu. Ku giti cyawe Imana irangika abo bantu. Est-ce que uri capable kubona abantu nk'abo? Nabagaciro umenga bakoreye inyuma y'irido. Ntuzokwigira umuntu amushira ku marezo sosio. Bazoshira wewe winjije. Wewe winjije. Alors nimba utahura uratangwe gutahura igituma benshi bagitinya. Avuga ati jewe nshirira ku isahani hama ntere. Hama ninjize, hama nkomegwa amashi. Kuko uri karapasa nta numubona. Praise God. Mugurazi umuntu amubona ni wari kabera umusuku. Erega ni Imana nata abantu bamubonye. Wewe rero ntumpasere muri football. Urumpasere uriko upasisha ivy'Imana yaguhaye. Naho uwo washiriye ku isahani atokwibuka. Imana yoyo yagutumye izokwibuka. Nico gituma uvuga ngo avomerere abandi bazovomererwa nabo. Ninde azovomerera? Imana. Nayizomenya bisunika. Nabizomenya karabaya. Akomeza kwankuraje. Gira neza abantu bose. Gira ubuntu. Gira ubuntu. Gira ubuntu. Gira ubuntu. Umupasere mwiza. Reka ibintu kanaka bikuveko.
reka ibintu kanaka ubigire, reka ibintu kanaka Imana ibigucishemo, emera kumuhora mwiza. Nshuti yanje, bitewe bitebuke uvomerera abandi azovomererwa. Imana itanga ishure mu bantu, Imana itanga akazi mu bantu, Imana itanga ibintu byose wimvira ikoresheje abapaseri. Umurongo wa nyuma, Jesus Christ. Ibi bitatu mwabyumvise, ibi bitatu mwabyumvise, ibi bitatu mwabyumvise. Murakoze, komera Imana amashi. Ndagusize mu inyota, ndagusize mu inyota yo kumviriza ijambo ry'ukwezi riraza kukubwira ibyo wokora kugira ngo ube mu kibanza cyo, kugira ngo uhure n'abantu bo, kugira ngo ube mu mwanya wo. Ikicigwa cyanje nza gukonkriwa mu ijambo ry'ukwezi, aguya dutsindakira ibyo twakiriye.